Ndo chachumba gira wangu. Ndo simba gute. Simba gute. Kumburuza gukanda. Kumuvugisi TV. Ndika. Mba muri ngine ndayikina. Mbere hari abantu benshi bambwiye ngo uri kurambwira publicity ngo hakuntu mpagarara. Kuva kubivuga gusa. Nca numva production nza kuyandikamo. Donc scenario. Rero mu ntango vraiment siko byari bimeze. Mu kuyandika byarangora hanyuma mu kuyivuga naho nyene hari ukuntu nayivuga atarico kimwe no munsi izambere j'ameliore par rapport izo uyu munsi ego none nimba atari ibanga nubuhe umuntu yoba ushaka kwinspira ko kavuga ati je vraiment ndamukurikirana kugira nanje nce mu makanda yiwe canke sinabenshi bagira ama publicité mu Burundi canke barayakora ntibanamenyekana sinzi wewe ufise umuntu ugerageza kurabirako jewe sinovuga ngo hari umuntu ufise no ndabirako mugabo gusa hari abantu bamwe bavuze ngo izo publicité zawe ngo zirimo ngo mameri n'umuntu yabimbwiye gutyo ngo zirimo mameri sinzi cyo yagombye kuvuga sinzi iyo jewe umuntu ntawe nzi muga yamabimbwira sinzi ko ari umuntu yaba yitwa mameri mameri n'umuntu akora ama publicité ariho abwira ama publicité ari bujumbura kuko tugomba kumenyana nabo bayakora urumva ushaka kuyumva ku radio ukazumva ntumenya ngo uyo muntu ninde oya naje izo nkiza igitega hijya kuri rya ekra narigeze kumva publicity ziba zifise na video kenshi mugabo tukadushyira ku ma ekra hajya muri izi wawe izo numva ico gihe kumbe ngo zari za mameri nagiye kubimenya mu nyuma je nkikubonye abati niwe mameri jewe vraiment uyo muntu yambwiye yuko hamasi namubajije byinshi muga bisubiyemwe naciye nibaza yuko ari uwundi muntu yabakora ama publicity mugabo Kumuvugisi TV 1212 rero Jerome ni Jogos Neglas kuri microphone ko usanzwe ni Kumuvugisi TV reka ndakubwira ugire like share and comment utibagira subscribe kugira ngo uzokamubona ibintu bishushe fresh sana nk'umushusho urajya sho reka ndakuramutse bivanye nawe herereye ni bonjour bon après-midi bonsoir jewe ndi hano ku mugwa mukuru wa politique neza na neza mu ntara nziza ya Gitega uno musi rero ushaka kwibaza c'est quoi ça ajiki urabona natumiye abantu babiri ndazi muramaze kuba mubumva kenshi mugasanga ntimuzi ko aribo bakora n'ivyo bintu reka tudabora manzi ndabaramutse mpere hano hafi yanje mahoro neza ndakuramukije rwose umeze neza muri usanga imeze neza sinzi nawe cyama turaka microphone kugira ngo mugahana hana nabujya ko nasaraye akajwi ntikameze neza baraza kunyihanganira ni naco nagomba kubabwira je ndabavumburiye ahantu mu bikorwa mu kazi kamisi yose nkuko ari byo basanzwe bakora muraje kuvyumva kandi muraje gutangara sisiri ko umuja kuvuga muti kumbe nibi mumaze kubumva kenshi mumaze kubumva henshi ariko ntimari bwababone neza na neza ngo bon kajya kazi kanyu rigasibe ni bake bazi ko ari mu mwabikoze banzi nka kamarade bwa mbere bakoze nka kamarade mugabanyumva kenshi batagatu umuntu ninde batamenya ngo ni no musiri bagira bambone kuri televiziyo muvugitse yego ko muja kumfasha ko baryohera none mwiriwe neza ariko muri rusangi uretse akazi bikorwa bitandukanye muri agence muri umuvugizi TV unaho nje muri ibi bintu mpamagariye sinzi ko ndavyokoka ibintu biragenda neza reka ndamutse mademoiselle nawe hariya sinzi ko ari na madame araca kubitubwira ku batakumenye akazina kawe unanda mukiriza abakunzi b'Umuvugizi TV Yerewe cyane abakunzi b'Umuvugizi TV ndi ngaho mu mazina nka Natasha Irankunda ndi kamarade ndi kamarade ko bivuga mugabo antuka turi kamarade turabakamarade naho yitwa kamarade narenzi nizina mugatura abakamarade beshi bavuze ngo ni kamarade bagira bati kamarade nyene mugabo n'umugenzi kamarade bisubura umugenzi kandi w'abantu bose n'umugenzi wanje nawe uri umugenzi wanje n'abaje n'abagenzi bacu bakunze b'Umuvugizi TV okay rero n'umunsi vraiment je navuze nti nari nabarondera kenshi nari nagerageje kubarondera ariko ntivyankundiye none munsi nagize amahirwe ndabaronka to the ball shaka sindi basha mu bigenza gute muraje kudokenira yemwe kuba tabimenye abana batumiye nk'abantu basanzwe bakora publicité zya publicité mukunda kubona ku ma ecran mukunda kubona mu matelefone mukunda kumva ku ma radio atandukanye ni publicité nabo basanzwe bazikora je ndashaka rero mumbwire neza na neza mwagiye ryari muri uwo mwuga byaje gute byatanguye gute bon haize imyaka ibiri
dukina publicité abantu baramaze kuzumva kandi bagomba byukuri kubona abo bantu ni bandi nyene vyatanguye naho umuntu aravyiyumvamwo burya iyo ashobora kurota ukumva uri kurakora publicité canke wabona ikintu umuntu ariko aracuruza ukagira uti ico kintu je no kibwira abantu nani mu mwanya mutoyi canke hakaza umuntu ati mfasha akakantu ukabikora umengo no gufyina ukadumva abantu babikunze rero vyatanguye ndiko ndagirira umuntu agapublicité gatoyi cyane ngo doshira muri bafre byagenze gute ngo yumvire oya banabyiyumvamo ko jewe urumva warusanze umuyagira ndakunda kuvuga ijwi riri hejuru hama nkumva rero abandi bantu bagira ama publicity ngene bafise ijwi riri hejuru nanje nkama nagiye iziko kandi nkumva bijya bintu atondeka umuntu kana akakora publicity nkumva nanje ko no bitondeka neza rero haraje umuntu siningene vyagenze narabinsaba canka ari doga ati nta muntu nkorera publicité nije ndabishoboye yinkorere kandi nzogusororera ibiyeri ibiyeri urumva sina amafaranga nzoguha ibiyeri uratangara uti je bimwe murani bazandikira ndayandika neza ndagira kimwe bita script ntaho nari bwavyige ndayikora neza ndayimuha hewe ibi bintu urabizi sinitwe gusa rero yagashize ahantu ariko aracururiza mu kabafre ibidanazwa vyiwe barabiyoye gushika hano telefone ati ya publicité burya rero nayibitse kubera yuko ibintu ariko ndavuga babiyoraguye byaheze nireka bwabo ndi nabitse akazi nani nabitse impano nca mpera ngaho ningira nkora umuti nca mbwira madame burya rero ni minsi yose ku mugoroba amahera y'ubufu amahera y'umuceri azobavuye muri publicité ndaza hazobavuye mademoiselle gute byagenze gute nawe byarakoroheye mbega mwahuye gute no kamarade jewe na kamarade twahuriye mu buzima busanzwe bwa misi yose akamambwira ngo uvuga nk'isatura donc naravuga ati iryo twi ryawe kumengo ryogera kure ryo cy'amafaranga rega namubwira ati vyakweri utozi tugerageze rimwe twaragerageje inshuro nyinshi turakora turiruka vya bintu kweri tusanga biri serie gose babikunda gose dusanga ni impani turimwo dusanga nakazi kose tinginga nta stress musanzwe batangura kuturondera mugabo batwiruka ko rero amahera murayarya dutoya dufise akazi kenshi yega musanzwe nivyo twaba dufise akazi kenshi subeshi kandi dufise kenshi zibyihuta kwayo mahera vraiment ntayo tworya kubera ubuzini bwinshi bisaba kwitanga inota ni master ko no kuba mpagaze neza mu bandi bagabo suko mbega nyene egome hotel mani master chez Best Joy iherereye amajahe iri mu gisagara ca Gitega muri quartier Magarama ahitwa kuri place kwibarabara rya kabiri urenze gatoyi kuri da pere Gitega ni metero 300 uvuye ku ikaburimbi ni none buriya ndashaka kumenya publicité ya mbere watanguriyeko iyo uyumvise nikiye kintu uba uyinegura ko canke urashima ukuntu yoba yajimeze bivanye n'uburambe bubuke nivyo publicité ya mbere yari ifise akantu vyo kuri katameze neza hari ukuntu navuga urwego rwawe canke production utabuzi kuno orienta producteur nta kibazo yagize wadufashije ico gihe mugabo je mu kuyandika no mu kuyivuga ndavye uyu munsi aho ngeze narameliyoye kuko hari ukuntu nayandika mu buryo uno munsi ntayandikamwe naginde muri tuntu no hinyanyura mu kwandika kuko hagera publicité itangura mu kuyandika niho hatangura kuba ikibazo gikomeye mugabo je wiciza canje nanje uri kurambwira publicité donc ikintu ugomba kuzomenyekanisha ni bidandazwa ni clinique ni ikintu cyaje cyose ni shop yawe ukiyimbwira ntangura kuyandika baby la la Allo chérie. Oui chérie. Muri Abi Miami Hotel. Uzahashitse. Nagirige mbere ndarira bije. Mama kuru yaho. Ibintu birakomeye. Ni hotel y'amateka. Itanuboneke gamba gisagara ca Gitega. Niyashika hewe. Nabanje kugihumula. Harakaka. Hari suku. Bafise ibibanza VIP. Abantu bateramiramwo. Bisharije. Yo bagiye abantu bose. Bachaka kwisharamira. Bagira bihweze gisagara cyose. Bacha bigira muri etage. Rumwe bagomba kurala muri hotel. Yo hari amashambere yagutse. Ese mamatira n'ibitanda byo muri Miami Hotel. Aho
ku mwanya hewe sana ndabira nawe icyumba cyose cya hotel gifise eclamp abagiye bakunda kuruhuka birabira kabumbu amasheni uridoraguza nayo connection hewe mu byumba byose yirasa nk'umwami none chérie kwanza ukunda kavinyu muri Miami Hotel Esmezalina champagne n'ikibele de France iki kinyobwa cyose abantu bifuza igikoni bari panze sawa sawa ndabireza puri accompagné ama brochette de qualité diversifiée salagu omelette amafi yama pizza ibintu byose byubaka umubiri ni muri Miami Hotel nibiki yo hotel twari dukeneye mbega basha yo chérie nibiki shaka kuri muri Miami Hotel ngo ndipanze ntuzi ko niyemera ahuri na taxi Miami Hotel irakemuye ikibazo cyo kwiyunguruza abakiriya bayo barafise imodoka ifasha ingenzi zigendera hotel itegure mukanyira gutola none mwombaza abi Miami Hotel egome itumbere y'amajahe Baby la la Shelly abi Miami Hotel iri mu gisagara ca Gitega muri quartier Karera ya kabiri hepfo y'ikibuga c'umupira w'amaguru ni hotel y'amateka barafise na salle y'amanama mukeneye ico mubaza canke mugomba kugirisha reservation y'amashamba hamagara canke mwandike kuri 79 55 64 81 muri abi Miami Hotel Yama neza murote neza Baby la la Shelly twende la la tulata change tulala ukiyimbwira mba ndiko ndayandika mba muri ngire ndayikina mbere hari abantu benshi bambwiye ngo uri kurambwira publicité ngo hakuntu mpagarara kuva kubivuga gusa nca numva position nza kuyandikamo donc scenario rero mu ntango vraiment siko byari bimeze mu kuyandika byarangora hanyuma mu kuyivuga naho nyene hari ukuntu nayivuga atarico kimwe no munsi izambere j'ameliore par rapport izo uyu munsi ego none nimba atari ibanga nuhe umuntu yoba ushaka kwinspira ko kavuga ati je vraiment ndamukurikirana kugira nanje nce mu makanda yiwe canke sinabenshi bagira ama publicité mu Burundi canke barayakora ntibanamenyekana sinzi wewe ufise umuntu ugerageza kurabirako jewe sinovuga ngo hari umuntu ufise noba ndabirako mugabo gusa hariho abantu bamwe bavuze ngo izo publicité zawe ngo zirimo ngo mameri n'umuntu yabimbwiye gutyo ngo zirimo mameri sinzi cyo yagombye kuvuga sinzi iyo jewe umuntu ntawe nzi yamabimbwira sinzi ko ari umuntu yaba yitwa mameri mameri n'umuntu akora ama publicité ariho abwira ama publicité ari bujumbura tugomba kumenyana nabo bayakora urumva ushaka kuyumva ku radio ukazumva ntumenya ngo uyu muntu ninde oya naje izo nkiza igitega ya kuri rya ekra narigeze kumva publicité ziba zifise na video kenshi mugabo tukadushyira ku ma ekra yajya muri video wawe izo numva ico gihe kumbe ngo zari za mameri nagiye kubimenya mu nyuma je nkikubonye abati niwe mameri jewe vraiment uyo muntu yambwiye yuko hamasi namubajije byinshi mugabo bisubiyemwe naciye nibaza yuko ari uwundi muntu yabakora ama publicité mugabo jewe kubisanzwe warumbaje uti ninde wiganye canke ninda gufasha ninda kwinspira jewe vraiment nta muntu anyinspira mugabo ndagerageza gusoma nta naho navyize washaka ndasoma ibitabo nkabona ingene publicité zikorwa hama nkaja mu kirundi ciwacu nkumva imvugo ihinyanyuye nziza nkumva ibintu byofasha abantu ko mu gukora publicité bugenda kikubwire n'abandi bacumve ukora ku bwenge bw'umuntu nimba ari muri shop kanaka ukamukura muhira ukamuzana muri shop akisanga ari muri restaurant ahubwo agacasonza acumva iyo publicité agasonza amagira ati izonde n'amate agasaliva uravyumva donc urayandika ukayivuga mu ubwo buryo ku buryo umushikana aho hantu akisanga indani hamwe sinaho nayivuze ntuzenye muri clinique urumva mvugira publicité clinique umuntu yayumvise ati nifuje kugwara kugira ngo nje kuryama abo bantu urabyumva nukuvuga iyo ntagukoze ku bwonko muri publicité yanje biba byananiye navyo iryo kosa sindarikora ndakudigadiga ku bwonko kandi ntabeshe mugabo ni imvugo haba mu kwandika canke uburyo nza kuyivuga
umuntu kamukora ku mutima utaranyotewe akanyoterwa utarashonje agasonza utarakeneye kwambara impuzu kubera afise nyinshi akumva ko ari ukayimugurisha ku nguvu nuko bimeze kurundi kuyindi mvugo ukamunywesha n'umururazi hariho ahantu nigeze kugenda byari ibintu by'amafangasi twakoramo jere bari bantwaye nk'umuntu nyine ndogerageza kuja ndayipibiriya ngira gute bati wakora publicité nawe Jesse nakora publicité nkuko oya gusa ku mbuga nkagenda no ku matere ku mfise ama microphone yavuga ati iyi yacu iraryoshe ati ariko turagomba umuntu naho umururazi kumunywesha cyabibaze rero cy'umunywesha kano nako abantu batwumva kandi wicishije muntu uzeye ariko abantu batwumva muri publicité naho uri kubivuga gutyo ntibibaze ngo turaswaganya ngo tuca tuzana ngo ibindi bintu ngo bitari bihari oya nuburyo gusa dukoresha ukabikundisha umuntu mu mvugo n'impinyanyuro kabisa nibwo buryo dukoresha ndashaka kumenya ikintu kimwe burya ajya amajambo yose uvuga niwe aba yagerageje kuyaguha canke niwe aguha duke nawe ukagerageza ku hari n'igihenza muri shop yawe je nkaraba gusa ari nshobora kukubaza nti abakiriya bawe nabahe ari kuvumba ari nk'abajene bakunda kugurira nk'ibirato bwoko bw'ibirato na karorero canke impuzu zambara abajene muri script yanje nza kuza ameze kugijya mukiriya azameze n'amateru mashobora kuba n'amateru n'amazina washaka n'amazina kuko urumva ari nka muri shop yo kwa sinzi umuntu kanaka acuruza ibirato n'impuzu nziza hama ngahamagara umuntu kana uwo turiko turakina mu kuyandika urumva ndakuvuga ngo Maderena oya Maderena ntagura ivyo birato Maderena agura ibintu ibihayora by'ibijipo mugakubira ari ibintu bigezweho ni Fifi ni Alida ni Mimi kugira ngo urumva ibyo bintu vyiwe ndiko ndagirira publicité ndabijanishe n'izina ry'uyo muntu na style nza kubivugamwo mvuga nyene nk'umujene kabisa je kugura ivyo bintu nkamo uriko ndabibwira nkamwemeza yuko ivyo bintu bimeze neza gushika abandi bariko baravyumva bati reka rero tuzo kuvyirabira baca baza bagaca babiyoragura rero abantu benshi bama ban telefone ati ibintu uri kuratuvugira muri publicité zawe vy'ukuri tugira ibibazo mw'iyi minsi vy'uko rutaronka bidanazwa bitubana bike baca babiyoragura kubera nyene twakoze publicité reka ntandukira kwa Natasha nawe ambwire turazi yuko umuhini mushasha wama uteranywa amabavu riko ndavuga umuhini mushasha utera amabavu besho bagabo ni madame wanje barabambaza uzawumva ngo wa musheri wawe ari he ico nanje nagomba kwava ndakigarukako nari kwashika ndashaka kumenya bikiri bishasha kuri wewe igihe umunsi wa mbere ugenda shaka kumenya intambamye wahuye nazo ko bava ko umuhini mushasha utabura yaho ntubeshe kwera ubwa mbere tugitangura byaba ari ibintu bigoye nyine ugakora ugasubiramwo ugasubiramwo bakamubwira ngo subiramwo project ngo aho sineza ukavuga ati none neza ni gute bihera tugakora nyene saa yose zibiri naburya ataho waravyize ngo umenye ngo bimeze uko mugabo uko vyagiye biragenda bukebuke ubu minota 15 mwamuyitanze duhejeje dutanze igikorwa neza mu mutekano ababosi bakadushimira okay mu gihe ababosi batanze amafaranga niyihe publicité wumva utokora batici ibino bintu sinobipibiri umubosi yatanze amafaranga yego hari abantu bafise ibintu bakora akavuga ati mu bisanzwe twa nk'abantu twamenye Imana nk'ibintu by'ibitera soni ivyo ntavyo dushaka gukora ivyo ntivyo ukunda mu gikintu cose cyo kwamamaza kugira umuntu atera imbere turagikora kandi umuntu ategerezwa gutera imbere muhira canke mu muryango maze kumva ufise ku maradio baguhamagara ngo shushu ngo sheri ngo madamu nta hari ahantu hari ikibazo aragabazo nkako kuba karane ntagira ngo shushu ngo madame ngo mimi ahubwo ikibazo cyawe nacyo kuko ugize complexe ukina nabi nayigeze kuba afise umushera mbwira ngo umuntu ngo agwamagara shushu ngo atari jewe ninda mbwira turi mu kazi oya none bikubwira rega ndabwatire katacho duhuriye ko ni cyakazi je turi mu kazi karatwinjiriza nico gikuru kugutegura nturumva mubipfa byo kuri zizambuzi urumva
baturondera inoti oya mu nyuma yarabitahuye kameme yaravuze ati antuka vraiment nujya mu nshinga nahe yubashe nakazi kandi urumva none se niyo vyike abantu aho yavuze ngo ni madame nabwo uyo muntu avuga nk'isatura uyo muntu avuga gutyo turi nk'umuntu uba jengene mvuga madame wiwanje avuga nk'umubikira aratuje nashobora kuvuga gutyo aba rero ariko ni Imana ibigira nk'utubanye ibyo kunze nzu yo kiguruka amabati yo caguruka nani radio bikenewe wari mwe abantu nibo boza kuraba musanzwe ho cyo wambaye boza kwaterana uko bavure mu mukobwa aravuga naco namukundiye publicité nabandi afise abandi nkoresha muguna wazi imbere cyane sivyo publicité by'ukuri arayakira akayiviva hama abantu rero bayumvise agira anagombye kumubona yo benshi bambye nibaze ko umuhagafana asha mumubone nuyu ni Natasha kamarade nibaze ko mujya muragira commentaire ibintu bijya kuba bidasanzwe murabona ko ibintu bimeze neza cyane nimbara kandi batubwire mubabwire nari mikashi turatubashira hajya nyine hanuro iki cyo twongeza ikindi naco murabona twari kubagira bakadukinira kamwe cyangwa tubiri ariko umva ko bisaba no gutegura ibitari bike ariko mujya kuguma mubona utu video bagiye barakora ducamwo kugira ngo barushirizeho gutahura na publicité meme zimaze gusohoka murazi kumvise n'ama video ziraja kuja ziracamo baraja kubibona no kumuvugiza TV abakunze umuvugiza TV nukuri turaryohewe cyane turabishimira gose cyane kandi nukuri abatumire banjije ndashaka no kubashimira vraiment mwakoze kunyitaba bon abantu benshi bagomba kutubona cyane cyane iyi nkumi rero bagira bati kurumva inkumi ivuga gutyo abo rero ndashaka gira gatoyi oya mwari kugira gatoyi je nisabiye ko mureka kubera singomba kurara hano ega we watuvumbuye deja duhejeje gukora imwe duhagarara iyo tugomba gukina publicité madame Bemwe aho nyene gute bisigura iki ibintu nk'ibi mu gukina publicité ukoresha ingufu zawe zose ukoresha umubiri wawe wose umubiri wawe wose akora umubiri urakora munda kandi ntiho ubushonjega oya ubanza gufungura urafungura neza hama rero bimwe byo kuvuga yuko umubiri wawe ukeneye nk'amazi ibyo ntibabiriyemo wawanyoye amazi meza umubiri umeze neza woze douche uri fresh sivyo amara ko duhagarara kujya mu gukora publicité no kugira ngo ushobore kuronka ingufu zo gutera ya message kuko urumva udateye je mpanda bivuga oya uramukanga ukamuvyura oya je mpanda bibwira mu kumwigisha mu ntango mu kuvuga publicité fata yuko mu nzu hariyo umwana hamiyo nzu irahiye sivyo urabona ukuntu uyo muntu aza kubwira abantu yuko hariyo umwana kandi inzu ihiye urabona ingene aza kubivuga urabibona nawe kugira ngo azavuga ngo urumva ngo hari umuntu oya kujya rero abivuga niko tuvuga publicité aha rero mpagaze gutya ni kugira ngo ndonke équilibre nshobore gutera neza nitangure nawe nyene ndamubwira ni ibintu bya complexe bireke hagarara neza hanyuma ushobore gutera ijambo neza ubu yaramenyereye kera arumva kuyambara n'amajipo ni iki mugo ni bon nahabizana rero iyi position tukava rero tugatera message igasohoka umuntu kamuko hama rero ikindi iba attack ni passe mwana ndamuha nawe gasama akitabira kavaliya hangumengo nurukurikirana bikanywana mbega bijya bintu nyine byo kwishura kwitabira biba bisanzwe byanditse bon hari kumufasha igice kimwe aho nsanga aza kwitabira byinshi ndashobora kumufasha ngashiramo inyitabiro izina ziriye mugaba nkamubwira ingene aza guhinyanyura mu kwitabira akaduga kamanuka muga kubisanzwe kwitabira k'umuntu niwe avyumva muga arakavaliya ku buryo nyine kibikyago kandi kinywanye urumva urusobekerane none wavuze ko ufise na benshi urukoresha ndafise abandi mugo uyu ndamwemera cyane mu gihe uyu akenerwa muri publicité nkizihe zimwe zizimvye canke zimwe oya twege nta muntu numwe duha igikorwa nkama ngo tuvuge duti ngo kira mugabo gusa barya bataramenyera cyane muga nabo naramaze kubona yuko bashoboye mugabo hajya ntibanganya ibintu vy'ingabirano ibintu ntibingana ncangerageza ndiko ndayandika uriya muntu nza gukinisha nkamuha bikeyi
akitabira bike cyane kuko haba harimo muri publicité personnage principal yamari jewe yamari wewe kandi kenshi uhora nkuko uvyumva haba igice ca mbere ni ca kabiri igice ca kabiri obligatoire yamari jewe kuko je ndi personnage principal kinda bigira gutyo kubera ijwi canke nije mba maîtrise mu kuyandika nagombye gushika hehe kuko je nabikubwiye mu ntango nkiyandika publicité ntera ndayikina urumva wamaze gushika no muri iyo shop niyo uba wicariye niyo mbandi nikirato gashirako hari n'igihe urumva bashobora no kuva hasi ndiko ndandika kandi publicité ko nkunda kwandikisha telefone donc uyo muntu tuza gukinana rero ndabimushiramwo uko nayikinye uko nayanditse ndiko meze ndabimushiramwo urabina we kwaje ego kugira ngo uko nayanditse ko ashobora no gusoma ijambo mbwa iryo jambo urarisomye mugabo urisomye nabi siko nandishatse nuko bimeze tuvyumva turashaka kumenya nayahe masaha canke niki ukintu umuntu yofungura kugira ngo ashobore kugira publicité neza Haka twisigariza rero tubivuga byose oya haka twisigariza abakozi b'Umuvugizi TV kumbure hariho bamwe bashaka kuja muri kano ngabe isoko yo bigiye tugiye turabwira byose okay aho nyene reka ikibazo cinjira mu kindi kubo babifuza kwifatanya namwe canke bo bifuza kumera nkamwe tukabigisha mukabigisha byo kukunda mushaka kubigisha twe tugomba yuko igihugu cyose igihe cyose amaradiyo ariko aravuga hasamira na publicité twigishije abantu nibaza tubigisha umva si bose bazo gukora publicité ndahandi ko ndabigira gutya ni kugira ngo nivyo batubone batumenye mugabo ni kugira ngo bajye bakora publicité bayakore neza hama n'abantu baza kwitura abantu bakina publicité barabo batumbera si bose igihe harimo n'ingabirano harimo bumenye harimo ingabirano kandi hari benshi bamaze kubimenya hari nabumvise publicité twakoze twebwe muri agence de communication baravuga canke Kamarade na Natasha n'abandi baca bagenda kuhotira izo bari bafise ku mahadiyo twebwe twaranishe ku maradiyo mugabo twumvise izi pibe zanyu byo kuri turagiye kuzirotira hanyuma dukoresha izindi cyo tujanizo ni benshi urumva rero abantu nibakoreshe publicité kuko iratandukanye publicité nikindi kintu umuntu yandika akavuga umuntu yivuga amazina biratandukanye bega turetse hano ku Muvugizi TV twashoboye kubaronka uno munsi uwo barondera yo bakura hehe kumbure adresse kwiye muti bagenda kama nimero ka WhatsApp kugira ngo turi mu gisagara ca Gitega mu nyubako za Paroisse François d'Assise niho dufise studio ishigikiwe n'umugambi Payesh ko barabonye ibyo dukora bagira bati vraiment ntidushobora kuja kubaha financement mwebwe kuko n'abantu duha amafinancement muri Payesh bakeneye mwebwe nyene kugira ngo bacure gutera imbere nico gituma abagene bava mu ntara zose bakaza ngaha mu minsi za rero baze bihangana ni rendez-vous nga kuri telefone ntaco baze kuba batubajije dufite 68 58 74 66 ni na WhatsApp mwandike neza iyo nimero kumbure 68 58 74 66 mugerageze kumurondera kugira ashobora kuba rendez-vous mukore ibintu bimeze fresh sana n'abadiaspora n'abadiaspora ba Samuel hariya baraduhamagara tukabakorera publicité haba mu bidanazwa byabo byo bakora ngaha mu Burundi canke bafise ama evenement nk'abadiaspora nyene baraduhamagara tukabakorera basha bahejeje gukora ubu nyene vraiment ndabona basa nabarushe reka duhave tugarukiza hano ariko ndazi neza ko ikiganiro cyabaryoye cyane mugire subscribe like share and comment ntihave wisangiza bino bintu vraiment gira share mu groupe Burundi busamirane mw'ama okay. Kandi ikindi naco ndazi neza ko muri ko muraryoherwa cyane baje barabashiramo ama image y'ama publicité kugira mubone icyo turiko turavuga ko bisanzwe hariho nibikorwa byavyo reka jinda bashimire kuba mwigoye mugashika hano ndagushimira barafise madame haye oya ko bwari bwije madame arako bazana oya je bo twakinye publicité bwije nawe utwihanganire mugabo urabona waciye utubwira uti mazi misi ndabarondera ariko nawe wakoze cyane merci beaucoup mukagenda bashimire mufashe musezera abakunzi b'Umuvugizi TV Natasha sinzi nimba kandi kajambo oba usanga hari akantu umuntu atakobajije oya nako abakunzi b'Umuvugizi TV ewana oya sinubatse mugabo bientôt bizoba ari bimeze neza mubandanye mutwitura tubatunganirize mani bahezagire mugira umugoroba mwiza canke ijoro ryiza canke igitondo ciza bivanye naho muri ni Kamarade ku Muvugizi TV muri publicité murakoze cyane turabakunda
Okay, mwagize neza kudukurikirana mwebwe mwafasha akanya kanyu kandi je ndabasezerera Jogos Neglas na the place na the house kulo kutanta mantetele yari kuri microphone inyuma ya kamera ni Ashraf ciao ciao.